Muy buenas noches a todos Mwiriwe los neza hermanos, bene data mwese, ministros, compañeros abakozi b'Imana dufadikanije ndetse hermanos reunidos n'abandi bene data mukoraniye hariya mu ikoraniro missioneri urwego rwa gatatu muri Sabana Larga Atlantico, en la congregación que mu ikoraniro riyobowe na Revera Erikin Carmon Torres y todos los reunidos ndetse n'abakoraniye hariya mwa kariya karere ku mbibe za Caraïbe Colombia. Mu by'ukuri ni ihigwe hamwe n'umugisha gushobora kubatasha no kubabwira ko turi muri kino gihe, ni igihe aho Imana izoshitsa amasezerano yose asigaye atarashitswa, kandi icyo twese twipfuza dushaka cyane ni uguhindurwa kwacu, nuko bityo hanyuma tujanwe mu mazimano y'ubwo bw'intama. Kubw'ivyo rero ni igihe gikomeye cyane, ino ntambako yo kwitegura y'inyigisho ariyo turonkeramwo biciye muri uku kuvugwa k'ubutumwa. Turaronka ibintu byose dukeneye kugira ngo turonke ukwizera ko kunyakugwa, kugira ngo bityo tube turi mu mazimano y'ubwo mwagazi w'intama ariyo yateguriwe umwe wese muri twebwe. Ariko kugira ngo dushike ngaho dutegerezwa kuronka n'umubiri musha, ariwo kugira ngo turonke n'umubiri musha dukeneye ukwizera, uguhishurirwa kwibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami, ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ariko kuzanye kuno guhishurirwa, kuno kwizera mu kuvugwa kw'inyigisho zo mw'ihema, aho niho imituragaro izobirika iratangira kuno guhishurirwa, kugira ngo bityo twese turonke rino sezerano Imana ifitiye twebwe twese muri kino gihe ca nyuma. Ese Imana yabahezegera, Imana ikabarinda, kandi Imana ibandanye kubungura ubwenge mwese, kugira ngo bityo vuba twese dushike mu gihagararo cuno muntu ashitse atunganye. Ese Imana yabahezegera, Imana ikabarinda mwese.